kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20 Ruhuhuma buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntacosanze yakoranye inama n'abegwa n'igisata c'amazi kugira ngo barabe uko ico gisata cifashe mu ntara ya Ngozi. Emmanuel Ntacosanze akamenyesha ko igisata c'amazi cifashe neza muri rusangi, ariko ko hakiriho agahaze kuko abenegihugu bose batararonka amazi nk'uko umukuru w'igihugu yabisavye. Mu ntara ya Ngozi igisata c'amazi twasanze cifashe neza, ariko rero ntavyera ngo de twaravye mu makomine yose mu mitumba yose dusanga hariho hamwe hakiragahaze, aho usanga amazi adakwiye ku benegihugu. Hariho n'ahandi bisaba yuko dusanura za rusengo n'ahandi tuzubaka, ariko kandi twaravye no ku mazi yarasanzwe ahari. Abenegihugu ko baba bafise uburenganzira ku mazi nk'uko amategeko ayivuga, ariko cyane cyane no mu bisagara twariko turaraba yuko ijya ngingo yuko ayo marobine rusange abenegihugu boronka uburenganzira batiriwe baravunika bakayoronswa kuri gusa, ariko so kuvuga yuko bajya boza imodoka cyangwa abandi bayakoresha ibindi nabo baca bayaronka bobo babisaba ukwabo kuko baca amafaranga nabo bategeza kuyatanga, ariko abenegihugu bakoroherezwa hanyuma tukabungabunga amazi twari dusanzwe dufise aho ategerezwa gusanurwa agasanurwa, ariko kandi tukabona yuko amazi meza ari yazana amagara meza. Ni naryo terambere mu ntara yacu nziza ya Ngozi twifuza, kuko ahari amazi meza usanga n'iterambere rikurikira. Nivyo rero twariko turaraba haniniya tubakeza no ku bikorwa vyiza mu ntwaro no mu gisata c'amazi bimaze kurangurwa, ariko kandi tubatera intege ku bikorwa bizokurikira muri uyu mwaka turimwo twamaze kwinjiramwo wa 2023. Ivyo umukuru w'igihugu avumereye rica ribitegeko. Ntamvo rero nimwe yuko mu makomine mu mitumba aho bishoboka umwene igihugu adategereza kuronka amazi meza. Ni nayo ntumbero twariko turaraba yuko mu vy'ukuri ivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yashikirije yuko dutegereza kuronsa amazi mu mitumba yose mu bisagara aho bishoboka, kuko hari usanga hagikenewe uburyo bwinshi cyane, kuko amazi turabizi henshi bisaba uburyo bwinshi cyane, kuko hari aho usanga atari ngaha akarindira kuva kure, hariho n'ahandi bisaba yuko barindira gutobora. Ivyo rero byose bisaba uburyo, ariko mu byo dushoboye mu buryo amakomine ashoboye n'amareji communal dolo twariko turaraba yuko mu by'ukuri hatoba inzitizi mu kuronsa amazi abenegihugu. Leta rero ikaba ifise intumbero yuko mu mwaka wa 2025 imitumba yose izoba ifise amazi meza.